Umukuru w'igihugu c'Ubufaransa avuga ko amahera atangwa ku bihugu vya Afrika igice kinini gitangwa n'Ubufaransa. Yerekanye ko imiliyaridi 23 z'amafaranga y'abanyaburaya habwa Afrika, imiliyaridi 14 zose z'ayo mahera y'abanyaburaya ava mu Bufaransa. Ce sont 23 milliards d'euros d'investissement annoncés pour le continent africain. C'est 14 milliards d'euros d'entreprises françaises qui sont là, des grands groupes. Ugukomeza ubucuti hagati y'ibihugu vya Afrika n'igihugu c'Ubufaransa niryo hangiro nyamukuru ryatumye hategurwa Sommet Africa Forward iri kibera mu gihugu ca Kenya, aho yateguwe na Prezida w'ico gihugu hamwe n'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron. Muri iyo Sommet twarabonye ko Emmanuel Macron yavuze ko atazokwemera kubandanya ubucuti hagati y'ibihugu vya Afrika n'igihugu c'Ubufaransa mu gihe hariho kahise kataraba nk'umuco. Mbega ko kahise Emmanuel Macron avuga naka, mbega n'ayahe mateka igihugu c'Ubufaransa gifitanye n'ibihugu vya Afrika. Nitwa Christabella Munezero, aha ni kuri Parlons Cash Media, ni muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro rwama tubashikiriza imisi yose. Turabahaye ikaze. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Parlons d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House, ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville. Ntihagoye kugenda wurutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel. Iyi building iri impande yayo Excellence House, etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama reunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero niyi mubona iri kiraca munsi. Kuva mu kinjana ca 19 n'ikinjana ca 20, igihugu c'Ubufaransa carakolonije ibihugu vya Afrika y'uburengero, Afrika yo hagati, eka mbere na Afrika y'ubuseruko. Aha twavuga nk'ibihugu vya Senegal, Cote d'Ivoire, Mali, Niger, Cameroon, Djibouti ndetse na Centrafrique. Mu mwaka w'igihumbi n'amajana 950 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 960 ivyo bihugu vyarigwanyeho kugira ngo bishikire intayo yo kwikukira. Nubwo bashitse ku ntayo yo kwikukira, igihugu c'Ubufaransa nticigeze gikura karenge burundu muri ivyo bihugu. Ico gihugu cagumanye ubushuti ariko cane cane mu kugumana inyungu zaco muri ivyo bihugu vya Afrika. Igihugu c'Ubufaransa cagiye gitabara intambara nyinshi zo muri Afrika, hanini nk'intambara zabereye mu Rwanda, muri Cote d'Ivoire, muri Mali n'ahandi, kugira ngo gitsimbataza amahoro n'umutekano, ariko kandi kugira ngo gikingire inyungu zaco ziri muri ivyo bihugu. Nitwobideha kandi benshi barabizi ko colonisation canke ubucakara ibihugu vy'Uburayi vyagiriye Afrika, ubwo bucakara bwasize Afrika mu gihengeri kinini, aho vyatumye Afrika idashobora gutera imbere gushika naho ari wo mugabane n'ubu uri nyuma y'ibindi bihugu ku isi nkuko twabibabariye. Nubwo vyitwa yuko bitagikolonije ibihugu vya Afrika, twarabona ko bashizeho novugindi systeme y'ubukoloni ku buryo twisanga ivyo novuga ubutunzi bwa Afrika bwagumye buji wabo. Aha twovuga nk'ubutunzi kama bwagumye bushogwa hariya, aha twovuga nk'ibitegwa vyarimwa muri Afrika ariko twasanze biguma bishogwa muri ivyo bihugu vy'Uburayi, akaba ari nabo babihingura. Emmanuel Macron rero aremeza kandi aravuga ko igihugu c'Ubufaransa cagize ingaruka nyinshi mu gukoloniza ibihugu vya Afrika, kandi ko ico gihengeri novuga ko izo ngorane zitabayeho umuco ngo ivyibwe bisubizwe kugira ngo bagire ubucuti bushasha. Wewe yemeza ko
ubucuti bushasha budashoboka mu gihe ivyo vyakahise bitarigera bija mu muco. Yaremeje yuko mu bihugu vyakolonijwe n'Ubufaransa mu vyo ico gihugu cajanye muri ivyo bihugu vya Afrika cakolonije harimo ururimi rw'igifaransa. Rero akavuga yuko atazobandanya akorana, adashaka kubandanya akorana n'ibihugu gusa vyakolonijwe n'Ubufaransa, ariko ashaka gukorana na Afrika yose kuko nayo ifise ico yoterera mu iterambere ry'ico gihugu. Eka mbere ariko arategura no kubandanya imigenderanire myiza mu mfatanyabikorwa vy'ubutunzi ndetse n'umutekano mu vya gisirikare n'ibindi bihugu vya anglophone, twovuga ibihugu bivuga icongereza. Macron kugira ashigikire ko atakahise ariko arakorerako, yarasubiyemwo gushikiriza ijambo yashikije i Ouagadougou mu mwaka wa 2017 aho yerekana ko Ubufaransa butakiri mu bihugu vya Afrika kubera inyungu zabwo, ahubwo Ubufaransa bushaka kubandanya bukorana kugira umwe wese aterera umuganda mu iterambere ry'ivyo bihugu. Iryo jambo yashikije i Ouagadougou rikurikiwe n'ijambo rero yashikirije i Nairobi muri Kenya muri umwaka nyene w'2026 aho yavuze ko hategerezwa kubaho umuco kugira ngo ubwo bufatanya bikorwa hagati y'ibihugu vya Afrika n'Ubufaransa bube bushasha atakangonongono kandi harimwo ukuri. Aujourd'hui, par votre mobilisation et ce qui a été fait, ce sont 23 milliards d'euros d'investissement annoncés pour le continent africain. C'est 14 milliards d'euros d'entreprises françaises qui sont là, des grands groupes, des ETI, des PME, et à côté de ça, c'est 9 milliards d'euros d'investissement d'entrepreneurs et d'investisseurs africains en Afrique qui se sont mobilisés. Umukuru w'igihugu c'Ubufaransa avuga ko batokwitwaza intererano itangwa mu bihugu vya Afrika, aho yerekanye ko mu kurondera gufatanya ibikorwa hagati y'ibihugu vya Afrika n'Ubufaransa atari inyungu z'Ubufaransa gusa, ngo kuko n'ubundi amahera atangwa ku bihugu vya Afrika igice kinini gitangwa n'Ubufaransa. Yerekanye ko Milliards 23 z'amafaranga y'abanyaburaya habwa Afrika, Milliards 14 zose z'ayo mahera y'abanyaburaya ava mu Bufaransa. Ndangize ndabatumira kwanda mudushikikira ni kuri Paulo Cash Media, mubandanye mugira s'abonner, mudukommentire, mudusugere. Ni Christabella Munezero, ni kuri Paulo Cash Media, nawe utaha murakoze. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ngo ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa vyawe biriko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Parlo d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House, ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville. Ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel. Iyi building iri impande yayo Excellence House, etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise ama evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama réunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero niyi mubona iri kiraca munsi.